murakaza neza kuri Kivora Media. Mu gice giheruka twasize se wa Eric asabye guhura na Aline, ariko kandi Sandrine yari yavuze ko agifise ibanga rya nyuma rishobora gusenya urukundo rwabo. Reka tubandanye ibikurikira. Eric ntiyari yizera ibyo yari amaze kumva. Se wiwe uwari amaze amezi arwanya urukundo rwiwe niwe nyene yari asabye guhura na Aline. Bukeye Eric yaciye aza kubwira Aline iyo nkuru. Aline nawe yaratangaye. Mbega by'ukuri yifuza kumbona? Yego, nibyo yavuze. Aline yumvise umutima uteye ubwoba n'akanyamuneza. Yari azi neza ko ico kiganiro gishobora guhindura ubuzima bwabo. Umunsi wo guhura warashitse. Aline yambaye impuzu zoroshe ariko zibereye. Yarasenze cyane imbere yo kuva muhira. Ageze kwa Eric, umutima wiwe wariko uratera cyane. Nyina wa Eric yaramwakiriye neza, aramwenyura ati, karibu mwana wanje. Ayo majambo yatumye Aline yumva arekuwe gatoya. Mu kanya gato se wa Eric yaraje, bose baca baricara. Habanje kuba gacerere umwanya mutoya. Amaherezo se wa Eric avuga ati, Aline, ndashaka kukubaza ikibazo kimwe. Ndakumvirije. Nimba Eric atarafise amahera, wari kumukunda? Aline ntiyatinze kwishura, nari kumukunda kurusha n'ubu. Kubera iki? Kuko nakunze umutima wiwe, si ubutunzi bwiwe. Ayo majambo yatumye se wa Eric ahora igihe kirekire. Yari abona ko uwo mukobwa atandukanye n'uko yari yamwiyumviriye. Mu minsi yakurikiyeho umubano watanguye kumera neza. Se wa Eric ntiyari bwemere urukundo rwabo 100%, ariko yari yatanguye guhindura ivyiyumviro. Ivyo vyahaye Eric na Aline icizere gishasha, ariko hari umuntu umwe atanezerejwe n'ivyo byose, yari Sandrine. Sandrine amaze kumenya ko Aline yakiriwe kwa Eric, ishavu riramuniga. Yugaye umuryango w'icumba ciwe n'inkomezi. Oya, ivyo sinzovyemera. Muri ako kanya niho yibutse ibanga yari amaze imyaka myinshi azi. Iryo banga ryerekeye umuryango wa Aline. Yaciye afata telefone ahamagara umuntu. Mbega uracyafise za nyandiko? Yego, zose ndazifise. Ni vyiza, ubu nico gihe co kuzikoresha. Iminsi 2 nyuma yaho ibintu vyaciye bihinduka giturumbuka. Aline yari muhira igihe umugabo atazi yashika. Yamuhaye ikete rinini. Basavye kuri gushikiriza. Aline ararifata, ararifungura. Mu gihe yariko arasoma, mu maso yiwe haca harahinduka. Amaboko yiwe atangura kujugumira. Yongera gusoma ntivyashoboka. Ico yari amaze kubona cyari gitangaje cyane. Hari inyandiko zerekerana ko se we yigeze kwagirizwa ubusuma bwa kera bwatumye yirukanwa mu kazi. Aline yari yarakuze yemera ko ibyo izagiriza ari iby'ibinyoma, ariko muri izo nyandiko hari ibimenyetso bisa n'ivyemeza ko vyabaye. Aline yaraye adasinziriye, yari afise ibibazo byinshi. Mbega se wiwe yari yaramubeshe? Mbega ukuri kwari ukuwe? Bukeye yaciye aja kubaza se. Ageze muhira amusanze yicaye hanze. Dawe, ndashaka ko umbwiza ukuri. Se aramuraba. Ni ukuri ukuhe kamwana? Aline aca amwereka izo nyandiko. Ubwo nyene mu maso hasi haca harahinduka. Yunamika umutwe. Aline yumva umutima uriko uraduga. Dawe, ni ivy'ukuri? Se wiwe amaze akanya karekare ahoze, amarira aca atangura kumutemba. Ego mwana wanje, hari ibyo ntigeze nkubwira. Aline yumva isi yose isa n'iyumuguyeko. Yari agiye kumenya ibanga ryari rimaze imyaka myinshi rihishwe, kandi iryo banga ryashobora gutuma umuryango wa Eric wongera kwanka urukundo rwabo burundu. Nimba wakunze iyi nkuru kandi kagira sabone kuri Kivora Media kugira tuzobandananye mu gice gikurikira cyane. Mwari kumwe na Venuste.